je nitwa Manirambona Charles nkora muri muryango utabara imbabare Croix Rouge y'u Burundi, nkaba ndaba gisata cerekeye ubutabazi bwa mbere mu mashira hamwe n'abandi bantu bashaka kwiga ubutabazi bwa mbere. Mu byo nkora sanzwe nigisha abigisha ubutabazi bwa mbere muri uwo muryango utabara imbabare Croix Rouge, nabo bakaja baja kuvyigisha mu ntara no mu makomine, bakongera bakaja gufasha kuvyigisha mu mashira hamwe asanzwe ari muri iki gihugu cacu. Ibindi biri muri ico gisata turetse inyigisho kwigisha ubutabazi bwa mbere, hariho za rusehabaniha dusanzwe dukoresha mu mashira hamwe ariko aramenyekanisha ibikorwa basanzwe bakora kugira ngo bishobore kuronka isoko. Muri ico gisata nyene izo za rusehabaniha zirafasha abantu bakeneye ubufasha kuja mu bihugu duhana imbibe nko muri Kongo no mu Rwanda kugira ngo baronke abaganga bashobora kubafasha bafise ubuhinga buhanitse canke ibikoresho bihanitse gusumba ivyo dusanganywe ngaha mu gihugu cacu. Si ivyo gusa, muri ico gisata nyene dandaza ico twita trousse de secours mu gifaransa, twa dufuko turimo ibikoresho byo gukoresha mu gihe umuntu yagize isanganya rivuye ku ngwara gwa canke isanganya ryo mwibarabara, kugira ngo tumugabanirize bwa bubabare, twongere tumufashe ubuzima bwe ntubusinzikare, twongere dushobore no kumushikana kwa muganga. Utwo dushakoshi do trousse de secours bashira mu biro canke bagaca bashira mu modoka basanzwe bagendesha. Muri ico gisata nivyo dusanzwe dukora kugira ngo dushobore gufashanya umuryango utabara imbabare Croix Rouge ushobore gushika kwihangiro byuko mu rugo muryango bose goba harimo uwize ubutabazi bwa mbere. Icivugo mpuzamakungu c'uyu munsi ni ubutabazi bwa mbere no kwinonora imitsi. Nico gituma mubona hariho abari batumiwe basanzwe bari mu migwi yo kwinonora imitsi batambuka. Ico civugo kiratogwa cisunze, bagitora bisunze ibiharuro ingene bibonye biriko biragenda mu ngorane zishikira abariko barinonora imitsi, bakagira ubushakashatsi bakavuga ati rero icivugo c'umwaka twofata iki. Tugiye kuraba nta cigwa nyamukuru kiraba ngo turabe mu butabazi bwa mbere ababihurumbira ingene bangana. Amashira hamwe asanzwe ahari ni menshi cyane mu gihugu c'u Burundi. Abantu batazi ubutabazi bwa mbere ni benshi cyane mu gihugu c'u Burundi. Turacari kure cyane kugisha ubwo butabazi bwa mbere. Mugabo uko umwaka ugiye urahera, uko umwaka ugenda urahera niko amashira hamwe yitura umuryango utabara imbabare Croix Rouge ko boza kubigishiriza abakozi. Ayo mashira hamwe aguma duga ku rugero novuga ko ruriko rurashimisha. Ntaco tudakora kugira tubanye tubamenyesha akamaro k'ubutabazi bwa mbere kugira ngo dushobore kubigisha dushike no kuri ryahangiro ry'umutabazi umwe mu rugo rwose. Ivyo uvuze nivyo cane. Mu gihe abo kwiga ubutabazi bwa mbere ari benshi cane, akazi umuryango utabara imbabare ufise mu kuja gufasha abacanke bariya mu gihe bagize ingorane zitandukanye ko bagake, kandi na cane abo bamugara canke bitaba Imana bataronse ubufasha bwa mbere bo babake ko twavyize turi benshi, umwe wese ahari yofata umwanya muto. Nk'ubu nk'akarorero ugiye guhamagara kugira tuzogushikire canke utabaze, barashobora gushikira batevye, ariko tubwize turi benshi ku rugo baziye ari benshi, umwe wese muri urwo rugo arafasha umubanyi, ugasanga utarafashiranyije. Rero hamwe usanga birasahirije umuryango utabara imbabare Croix Rouge hamwe no mu mashira hamwe bonyene boza barafashanya, tutiriwe turagenda bakavyikorera kuko tuba twabigishije ubutabazi bwa mbere. Byogabanya rero abo bantu bagira ingorane zitandukanye bakabura ubufasha, bakamugara canke bakitaba Imana kubera babuze ubwo bufasha bwa mbere. Ibi bikoresho aha turafise ibitabo twigishirizamwo. Hari ibitabo by'abariko bariga, hakaba n'ibitabo vyabo abigisha bategurira muri izo nyigisho baravye urugero. Ibi bitabo biratandukanye, hari ivyo ku rugero rwa mbere no ku rugero rwo hejuru. Izo nyigisho turazigisha mu mice itandukanye, umuce wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, turavye n'ivyo ishira hamwe risanzwe rikeneye. Ingorane zishobora gushika mwishira hamwe turabataba twobigishiriza kuri urugero kugira ngo bashobore gufasha abo basanzwe bakorana muri iryo shira hamwe canke bari mwibarabara mu mirimo ya misi yose. Tukaraba rero timbega bakeneye inyigisho zihe turavye ivyo bashikira. Ibitabo rero turabironka, turafise imigambi
n'abandi bo mu yandi miryango itabara imbabare ku isi yose dusanzwe dufashanya, hama bakagira igihe bagafasha mu gukora ivyo bitabo tukavyumvikanako, hama bakavuga ati ibitabo ngibi ku rugero uru canke ruriya, n'umugambi ukorwa kugira ngo ibitabo bishobore kuboneka. Noneho si ibitabo gusa, hariho n'ibindi bikoresho mwabonye ngaha aya, byose niko bigenda. Ni ibikoresho mpuzamakungu, ibikoresho bakoresha ku isi yose bizwi ko kwigisha ubwo butabazi bwa mbere bifasha. Ngira ngo mwayibonye, hariho izo maneke, hari ibyo bikabura umutima, hariho tujya dufuko twokwita twose ko tugushira mu mabiro atandukanye. Rero umuryango utabara imbabare urafashwa kugira nawe ushobore gufasha kwigisha ubwo butabazi bwa mbere ku muntu wari wese kugira dushike kwihangiro twiyemeje, na cyane cyane ubwo butabazi bwa mbere aho tuja kubwigisha mu mashirahamwe atandukanye. Ayo mashirahamwe araheza akariha mu muryango utabara imbabare amafaranga kugira ngo bishoboke ko tubandanya twigisha abo bantu bazofasha abandi kugira ngo ubutabazi baronke ubutabazi bwa mbere hakiri kare muri rya minota ya mbere. Ubutabazi bwa mbere, icyo twokwita ubutabazi bwa mbere ni ingero zitandukanye. Hari ubutabazi bwa mbere ku rugero rwa mbere, hari ubutabazi bwa mbere ku rugero rwa kabiri. Nababwiye ko igihe twari ngaha aya bavyita ubutabazi bwa mbere kuko nivyo bintu ukorera angaho nyene aho bibereye imbere yuko ushikana umuntu kwa muganga. Sinzi rero ko kwa muganga twita ubutabazi bwa kabiri, sivyo na gato ko kwa muganga si ubutabazi bwa mbere kuko bobo bakoresha ibikoresho vyo kwa muganga. Ariko uwize ubutabazi bwa mbere akoresha, arashobora gukora afise ibikoresho vyo kwa muganga canke atabifise. Hama ubutabazi bwa mbere buri mu mice itandukanye, bisunga iki? Twisunga umwe wese ivyo mushikira, tukaraba hakorera ivyo mushikira nibihe, tumwigisha ubutabazi bwa mbere ku rugero rwa mbere cyangwa ubutabazi bwa mbere ku rugero rwa kabiri, nta butabazi bwa gatatu cyangwa kandi bwa kane rero buhari, ni mu mice itandukanye. Jewe mu kurangiza, ikintu cya mbere nk'uko dusanzwe turiko turabikora dutegura kugira ngo tumenyekanishe akamaro k'ubutabazi bwa mbere, no hamagarira ayo mashirahamwe yose, yaba yavuye hanze yaba yo ngaha mu gihugu, bakora ibintu bitandukanye, yuko bo kwitura umuryango utabara imbabare Croix Rouge bakabereka ibisabwa kugira ngo abakozi bo mwayo mashirahamwe bashobore kwiga ubutabazi bwa mbere, kugira ngo dufashanye ingorane zibe nke, abitaba Imana canke bamugara kubera babuze ubutabazi bwa mbere bashobore kuronka ubwo bufasha hakiri kare, kubera tuzoba twavyize turi benshi. Birasaba uburyo, nico gituma tubatera kamo, kuko murabona nk'ibi bikoresho bigurwa amafaranga. Iyo modoka ijamwo karubira, abitangira bushake baraja kuvyigisha, turakenera n'ibikoresho bindi kugira ngo dushobore kwigisha neza ubutabazi bwa mbere. Twahamagarira abantu bose bo mashirahamwe ko bo kwitaba umuryango utabara imbabare Croix Rouge. Eka ndetse tuzoguma tunabahamagara, tugerageze kugira ngo babe benshi, dushobore kwigisha benshi bashoboka, tuze turarokora ubuzima bw'abantu, tubafasha, tubagabanyiriza ububabare, twongera tubafasha ntibasinzikare gusumba uko bari basanzwe, hama dushobore kubashikana kwa muganga bibaye ngombwa, abajejwe amagara y'abantu bashobore gukora ivyo bategerezwa gukora mu gihe baronse umuntu afite ingorane z'ubuzima. Murakoze namwe.